Shalom shalom, ni shangazi wanyu rero aragarutse ku mitandao muramubona. Impanuro rero ku barundi n'abarundi kazi muri Kenya. Kuri babahungu bavuga bwa buhungu nyene ariko mwari kuyakagaye chukua tano. Umviriza rero ikintu ngoma ndababwira. Wewe uri ngaha muri Kenya urazi uko baguma bavuga ibintu ngo umurundi zo kwitambika mu matora bazobarika kina n'urupfu. Niyo murazi cyatuzanye no kurondera kanoti. Rero nimba we nawe aragira amahirwe yo kuronka karanga muntu bivanye na service runaka urazi ko ari ama service adashoboka udafise karanga muntu nyegeza kandi ugira ibanga. Ureke kumubwira na mugenza wawe igufashe muri iyo service yawe. Ureke no kugenda uri haya kuba Kenya ku munsi w'amatora uzobe wibereye mu nzu. Ureke batore twebwe baduha amahoro. Nawe kazogenda kwitambikamo amaraso yawe nta naho dukeneye no kumenya. Bazokugabangana nk'ibisiga. Murabazi yuko umenga nabasazi. Iyo ni impanuro yaguze. Murabizi yuko nabonye n'ubwabo iyo bacanyemwo batagira gute batagira kwihangana. Bakora ibintu nk'uko umenga nta n'ubwenge bagira bisamburirako. Rero twebwe icyatuzanye no kurondera mwebwe ntimuze mwishinga abakenya. Chapa kazi twirondera ifaranga. Ibisigaye ntibiturabe by'amatora n'ivyaba. Sivyo none? Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi nje ku kiganiro ngomba kuvuga kuri bano bantu bagize iminsi bavuga bati abarundi bari mu gihugu ca Kenya barahawe ivyangombwa vyaho. Mugize iminsi mubibona ku mbuga zitandukanye, izi mbuga za Facebook, TikTok, mubona abarundi bavugwa cyane. Ntihavugwa abandi banyamahanga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya, ariko havugwa abarundi. Ngira ngo ni kubera aribo bamenyekanye cyane bivanye n'ukuntu bibonekeza mu bikorwa baba bakora. Murazi abarundi akivuye mu gihugu c'u Burundi nta byo kurera amaboko, ashika yiyaranja agakora akazi akariko kose, haba akazi ko gutembereza, haba akazi nyene ko gukora kiede maso, haba ububuzi nyene buto usanga ari ubuzi novuga ko buri hasi, usanga atana abandi babukora ugasanga bukora abarundi. Murabizi abantu bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi kubera iki imvukire zo muri Kenya na cyane aba bantu ubona yuko ata buzima bwiza bafise, bagomba no kudyutyoza kuko ugiye kuraba nk'umuntu ariko aravuga ngo abarundi bavuye mu Burundi baje gukora ibinabiriya. Urabona yuko ari abantu bakiriritse, nta muntu afise prote yoja kuvuga ivyo, nta muntu yoba yiyubashe yoba afise amafaranga yoja kuvuga ivyo. Ahanini usanga biriko bivuga babandi ngira ngo twokwita abimbura kimazi, babandi nabo nyene bahabaye kwipigo. Rero uyu munsi biko biravugwa yuko ngo hari abarundi baba barahawe ivyangombwa, baba barahawe ama ID kugira ngo baze bitabire amatora yo mu mwaka uza, umwaka wa 2027. Bakavuga bati uyu mu president asanzwe hari uyu no munsi niyatsinda ati bazoca baja mu misako barondere abarundi baba bafise ivyangombwa canke barondere abarundi boba baragiye gutora, boba baragiye mu matora yo mu gihugu ca Kenya. Ico kintu nibaze yuko kitoba kihari nimbaho bariho abarundi naho bararonse ivyo vyangombwa, nibaze yuko batoba babironse ku bw'ayo matora kugira ngo baze bitabire amatora. Kuko nkuko babivuga hariho numvise avuga ati umurundi azokwitambika muri aya matora akaja gutora ati amenye yuko ari urupfu. Uyo niyo yagenda gutora n'ukuri baragomba bamukoze ico bashaka, kuko hano tuhasavye indaro, ntabwo twemerewe gutora, ntabwo twahawe ubwene gihugu, hano twaje gupagasa, ntabwo twoba turi abene gihugu, ntabwo twemerewe gutora indongozi zo gutwara kino gihugu dusanzwe twaje kurondereramwo
canke twaje gusabamo indaro. Rero wewe nimba wo bararonse ico cangombwa kugira ngo witabire amatora, ahubwo guhera uno munsi bagukubite, ahubwo guhera uno munsi ufatwe ukubitwe, kuko hariho abazohava baca bagwa mu mporero kubera wewe waje konona izina ry'igihugu c'u Burundi, kubera wewe wihakanye igihugu c'u Burundi, ugomvye kwigira umukenya. Ahubwo uno munsi guhera uno munsi ukwiye gukubitwa. Kandi nimba ivyo biriho ahanini baravuga bati urukurukuru niyo nkuru, aho usanga bihari, kuko kujya kuntu naho ubwo babivugira kuri social media usanga hariho abarundi babironse ku manyanga yabo, bakaca bagenda bakabibwira abagenzi babo, bakavuga ati je burya nje ndafise n'icangombwa co ngaha. Rero barundi kazi muri kino gihugu, mwirinda aho hantu muhitondere cane. Nimba warakironse kugira ngo ukore izindi diri ni sawa, birashika ukaba uvuga uti nararondeye icyangombwa kugira ngo nshobore nko gukora izindi diri zishobora kunyemerera gukorera ibintu byanje hano muri kino gihugu, aho ni sawa. Ariko mugabo mu gihe uzoba warabironse, wofuma uhora akogenda urabivuga muri ibano banyagihugu bo ngaha. Urazi yuko abanyagihugu bo ngaha bagumuka nabi, kandi bagumutse ico bashatse bashobora kugikora. Rero muze muririnda kuzana umunwa. Ico nico cambere no hanura abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo muri Kenya. Mwirinde kuzana umunwa, mwirinde no kuza murayagira abakenya muba mwagize abagenzi ivyanyu vyose. Ariko rero nizere yuko ivyonye bitahari. Ikindi naco gituma aba bakenya bibaza yuko abarundi barangurira imirimo yabo hano mu gihugu ca Kenya boba bafise ivyangombwa, naha usanga hariho abarundi baje mu gihugu ca Kenya badafise ivyangombwa. Naha abarundi bazanye amaresepase yabaye expire, bikaca bisaba yuko baronka umurongo wa Safaricom, bakaca bagenda bakabwira ba bose babo kugira ngo babugururize umurongo wa Safaricom, bashobore kuzohora babahemberako, babahako amahera. Murazi ko umurongo wa Safaricom ariwe ahanini dukoresha ino, n'amahera ari palpable, nta nayo bakoresha cyane, ahanini bakoresha M-Pesa. Rero kuba mu gihugu nk'ico udafise uwo murongo wa M-Pesa udusanga bigoye. Rero hariho abarundi baba badafise passport kugira ngo bashobore kuja kuronka kugura uwo murongo wa Safaricom, kugira ngo mu byo bakora bazohore baronkerako amahera, bahemberwako amahera. Rero aba bantu usanga bakora nk'ubuzi bwo gutemberereza. Murazi yuko mudashorerwa n'abarundi. Ushobora kuba wewe ufise nk'uruganda rw'ibitumbura canke ukora gahawa, abaje abantu bagushorerana bakenya. Mu gihe rero hari umukenya yakuguriye umurongo akawuguha kugira ngo uwukoreshe, wa wundi yagushorera akabona arakurungikiye amahera, akabona haje izina ry'umukenya, aca yibaza yuko wewe wamaze kuronka ID yo mu gihugu ca Kenya, kuko amaze kubona wewe uri umurundi, kuko akabona haje izina rya Njoroge, akabona haje izina rya Akamau, ya mazina nyene dusanzwe tumenyereye yino mu gihugu ca Kenya. Aca yibaza byinshi ati none uyu yarahiye izina, ko benshi baca bakubaza yuko uri umurundi, ko barazi yuko abarundi aribo bakora ubwo buzi nyene buto ubuzi novuga yuko ari ubuzi bwo gutemberereza, ubuzi busanzwe bubayabaye. Rero aca yibaza yuko wewe waronse ID y'amanyanga, urabesha amazina, uca witwuko. Ariko ico ni ikintu baba bakwiye nabo nyene kwiyumvira, kuko jewe hariho nk'umuntu dukorana hari umuntu dukorana ku kazi yambwiye yuko hari umurundi adandaza ibirato, yaramuguriye ikirato aca amurungikira ku nimero ya telefone asanzwe akoresha, azabona haje izina ry'umukenya. Abonye haje izina ry'umukenya
niho yaca nyene yarahoze nta kintu na kimwe yamubwiye. Yaciye azambwira ati hariho abarundi bafise ama ID ya Kenya, ariko arambwira ati ngo nzoyirondere nanje ngo mbe ngo donke ngo ID ya Kenya ngo usanga ngo ari vyiza. Ambwiye ni bishoboka, nje mu gihe navuye mu gihugu c'u Burundi byemewe n'amategeko, mfise passport, nta kuntu noca nza kurondera ama ID yino. Ni passport irakora ngaha anye, nta ngorane nimwe. Mu gihe rero ntarasaba ubwene gihugu, nta kamaro yuko no tunga ID y'igihugu c'u Burundi nonge ID y'igihugu ca Kenya. Aca mbwira rero ati naraguriye umurundi ikirato, tinaciye mbona haje izina ry'umukenya, ati ngira ngo aza yaramaze kuronka ID wewe, ati ngira ngo aza yaramaze kuronka ibyangombwa byo ngati kandi atoca haba neza. Namubwiye nti yasuko bimeze, nahubwo ujya ashobora kuba yaje na ya passport ntoya imara umwaka ikaba yarabaye expire. Imaze kuba expire muri Safaricom umurongo ubu ufise baca bawugara kubera icyangombwa cawe kiba cabaye expire. Nti rero ngira ashobora kuba yaciye araba nk'umugenzi kugira ngo ashobore kumwugururira umurongo. Ni nkuko nawe we ivyangombwa vyontakarana no kubwira unyugururiza umurongo ukawumpa kugira ngo mbandanye nkoresha M-Pesa. Rero urumva nuko nyene byaciye bigenda, niko yaciye abitahura. Ariko hariho abakenya benshi babonye akurungikiye amahera akazi izina ry'umukenya, yibaza yuko wewe ufise icyangombwa cyo ngaha muri Kenya. Ico kiganiro hariho n'umu content creator w'umurundi MC Siro, narumvise ariko arakivuga, kumbe ni benshi banavyiyumvira. Nanje naciye nibuka uyo mukenya yambwiye ko hari umurundi afise ID kandi atayimubonanye, gusa kubera yamushoreye akarungika amahera ku nimero izana izina ry'umukenya, yaciye yibaza yuko uwo murundi afise icyangombwa aco muri Kenya. Rero nkuko ndabizi abarundi bari mu gihugu ca Kenya, nta murundi yazanywe na politike yangaha muri Kenya. Wanashima na jewe nkoresha runo rubuga, nta vya politike nitaho, yaba niyo mu Burundi je nta politike nitaho, nta na politike yo muri Kenya nta na rimwe murabona. Hari na rimwe murabona ndiko nda postinga ibiganiro bivuga kuri politike yo muri Kenya, ntavyo nitaho. Kandi ndibaza n'abarundi benshi batitaho ibintu vya politike. Twebwe icatuzanye ntabwo twazanywe na politike ya Kenya, icatuzanye twazanywe no guhasoroyinga, twazanye no kurondera ubuzima kugira ngo turabe ukuntu twiteza imbere. Rero murundi kazi uri mu gihugu ca Kenya ukaba wararonse iyo ID, hora nimba warayironse. Ariko kandi nimba warayironse kugira uje mu matora, wewe ugomba gukwegera abandi barundi bene wanyu. Ni wagenda mu matora ahubwo bazokumena umutwe, ahubwo ndagusabira ku Mana uzofatwe kugira ngo uhanwe ubihanigwe, kuko ico nikizira, ni kintu kitemewe n'amategeko, ni kintu kicoba kiriko kiratukisha igihugu ciwacu. Kandi rero ibintu bitukisha igihugu cacu, twebwe nitwe dukwiye natwe kuba magabo, dukwiye kuba maso kugira ngo duhe iteka igihugu cacu. Wewe nimba waje uje kurondera urekane n'ivya politike ya Kenya. Bavuga bati ikibwirwa nicumva, icerekwa nikibona, kandi kutamenya kugwaruka ni nkingi mbi mu gihugu. Ninaco gituma rimwe na rimwe tuza turabazanira ibiganiro bisa nk'impanuro kugira ngo habiki, kugira ngo ugwaruka rw'igihugu c'u Burundi rumenye kugira ngo iyo nkingi mbi mu gihugu iveho. Aka karirimbo ndakifashisha nako mugwi Young Famous, mugwi nahoze ndirimbamwo, je narigeze kuba ndumustare. Bamwe ababizi barabizi, murabizi ni indirimbo yiwacu. Ukutamenya kugwaruka ni nkingi mbi mu gihugu. Niyo ndirimbo nkunze gukoresha hano muri bino biganiro vyanje kugira ngo abatumviye muri ibi ndiko ndavuga bavyumvire no muri no ndirimbo. Ukutamenya kugwaruka ni nkingi mbi mu gihugu. Reka ikiganiro rero tukigarukirize ngaha. Uwumva yumvise, utumva nawe azokumvirayo. Imana ibahezagire, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.